Igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwi. Turibaza ikibazo timbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kurudo konte boba bari hehe? Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruza umunezero satani yatunyaze. Mu gisata cikawa nta no kumaramara mwumva. Ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Mwarariye mwaranezerewe. Nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Nari mwahimvye ntuzewe emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari. Ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga. Je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi ushimyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa, ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere uburundi. Nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina. Icayi ubu nyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco. Mu miseze nagirishije inama ko jeruko ho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi. Iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 muravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1000 ku kilo. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni ibihumbi 6,215 umwene gihugu yatwaye 550 ugaca uvuga ko kojeruko yatembagaye. Mbwira ayo mahera yashirahe ni mumbarire iyashira uza ukamara genda muri sosomo ibisigati urarondera umwimbi wagiye ukabura nta mwanya bafite. Nimwabare rero ariyo misomo mfise gusanga mu Burundi kugira duhangane ndabazobasubire ejo bavyumve. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwaza tunesha kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nabo. Burya butari bijya binogo mbona ikabarore abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwinze mu butare ko mwabushoye amahera mwazanye yose mwayashiriye abatunzi none mwayashize mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashize he ko mbona ibinogo ntabona amahera mwayashize kuba ibijuju gushika mufata mukimitunga y'igihugu mugatamwishira abanyamahanga saka maramaza mwumva ubwo bujuju ngo nobwenge none nsigurira bijya binogo bikabarore burya butare bwavuye amustere bwagiye amusteri uri ngahe kanakuzi ndakubona vuga ry'amahera yagiye umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye ry'amahera kuko sinumva inyene ubwenge buba kubika ijuju ugafata ukimba ubutare ugacubushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero we kuraba dukeye mu kabare ngo mubukere tuzova mu gutega yemwe ngo raba nawe ariko yirera amabrochette kuko abanye impande yiwe yivye bo bariko baramira mitwa nawe ariko ajya amabrochette abo yivye babona agacabwira ngo mewe ubukere tuzova mu gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye. Umuntu atikize tunga y'igihugu ubu tuzaturamubaza
nagira rero saba indongozi hariho uwundi mutego dufise ko twari bagiye igihugu dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu indongozi ikonona itunga rusangi uyu mwaka nagira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo uwuzi yuko yanyaze itogo rya leta ubu nyene asubize uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera ubu nyene asubiza ibintu mu buryo ibi ni ikimenyetso ca bimwe nama ndiko ndavuga intwari ibereye muravye ingena igihugu cama kiriko kirahomba ubu niho mubona akamaro k'intwari ibereye mu gihugu twamaturiko turabivuga yuko uwo muntu wese ahembwa n'igihugu akorera igihugu ategerezwa kumenya ko ari umukozi w'abene gihugu ajeje kubungabunga ivy'abene gihugu rero novuga nti yango ntasuzuma rikiba ubijeje ntajeje kubikora kuko nakamara amazi ivyo mbonye none ubwo rugomero rw'umuyaga nkuba gwari kumara imyaka ingahe novuga yuko bobo bavuga bati turerembeze ko utuntu babone ifoto hama bishake bisenyuke bigiye murabona bimwe vy'amabarabara bibomoka ritarahera kubakwa none ntimubona ko izo zabomotse zitarahera kubakwa birateye isoni mugani yumvire yuko ibi bintu bigira bihinduke ese yare yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwasha mwishirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagurwa y'amatungo ya leta babona ko bikigoye ko igihugu gitera imbere hakiri abanyonora Gabriel Rufyira arongo iryo shirahamwe akabona nyabuna ko ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu bitoguma mu majambo gusa ibibazo by'intwari bereye nivyo bikomeye ibibazo byo gusahura kwiba no kugira nivyo bibazo bikomeye kuko nayo mafaranga y'agace naho yoza tufise abantu batwara n'abadandaza ndababwije ukuri bizotugora cyane mugabe ikibazo cyo dukeneye ku bantu batwara ntidukeneye amajambo dukeneye ibikorwa biboneka giye gushengeza abakozi b'iryo hinguriro turaje imbere y'ubutungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje mu kigo se ndabatsinda nzoriha nzani ivyabo navyo hanze tuburane nganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere bijanye n'ubutunzi y'umugambwe sawanya Fodebu babazwa no kubona hari abantu bakorera amashirahamwe ya leta banyonora amatungo ya leta ariko ntibahanwe canke ngo bashengezwe Phineas Nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe akaba n'umuvugizi w'umugambwe atanga akarorero k'imiliyoni zirenga 40 z'amadolari y'abanyamerika yibiwe mu kigo ODK narirya arico kisata cha zana amafaranga mva makungu Nigaba akabona ko abantu bose bafise uruhara muri ubwo busuma bakwiye kubogozwa mu mabanga yabo ndetse n'amahera agasubizwa kuri kira Phineas Nigaba ibiriko birabera ikigodeka birateye ubwoba n'agahinda byo tubivuga hariho amafaranga arenga miliyoni 40 z'amadolari zibwe hakoresheje uruyeri rwinshi cyane mu igurishwa y'ikahwa mu makungu igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwe turibaza ikibazo timbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kudokonte buba bari hehe ODK irababaje cyane kubera ko uburongozi bwayo umeze nabi cyane kandi ari bati yari mu gisata cyateza kuzana amafaranga mva makungu dukeneye cyane mu gihugu cy'u Burundi mugamusanya Frodebu urababajwe cyane n'ingene amafaranga y'igihugu ariko arazimangana kandi bikazimangana mu bisata byose bigize igihugu mugamusanya Frodebu urasabye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abogoze mu mabanga abo bantu bose afise uruhara mu inyuruzwa ry'amafaranga y'igihugu cy'u Burundi kandi tugasaba ko amafaranga yosubizwa kugira ngo aze kurangura ibikorwa leta ikeneye yuko benshi bamaze kubona yuko umukuru w'igihugu avuga amajambo gusa mugabo atayashira mu ngiro ikintu cishe igihugu cy'u Burundi ikintu kikigejeje aho kigeze uno munsi nukudahana ukudahana imbwa nako kugwiza imisega ntaco bimariye abarundi ko umukuru w'igihugu yoguma tubwira ngo ngiye kubahagurukira kandi ababona imbere yiwe abakoze ikibi abanyonoye abakoze ivyaha byo kutembagaza igihugu ariko
akaguma avuga yuko bashobora kwikosora ntibasubize ivyo bivye kandi ntibashigwe n'imbere y'ubutungane. Iki ni ikintu kibi cyane kiriko kiratembagaza igihugu cacu. Umukuru w'igihugu cacu arakwiye kwikubita agashi, arakwiye kwihanura agashengeza izo nkozi z'ikibi zose. Ico nico kizotuma igihugu c'u Burundi gikira. Imana nibahezagire mwese, twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ntimwibagire ryasango ry'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tusobereka formule y'ukuntu twova muri aka kangaratete.